Ndabaramukije abanywanyi ba We Talk Business. Aujourd'hui c'est spécial. On va mélanger deux langues. Parce que j'ai des invités. Parmi les invités, il y a l'invité venant à l'étranger donc. Mais tout près de Bujumbura quand même. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est pas donc c'est trop spécial par rapport aux autres jours. Voilà. Donc, comme nous avons une invitée venant à l'extérieur, c'est sur lui qu'on va commencer avec la présentation quand même. Voilà, c'est à vous, monsieur, la présentation. Ok, bonjour. Moi, c'est Prince Lulinda. Prince. Ouais. Je suis un informaticien. Ok. J'ai fait du développement web et aussi de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Très bien. J'ai entendu des choses. Prince de intelligence artificielle. Voilà. C'est très important. À l'autre côté, il y a un autre monsieur. Je pense qu'il... donc, il peut se présenter même en qui on ne dit pas de problème. Je vous ai déjà dit qu'on va mélanger deux langues en même temps, ok, monsieur? Bonko babivuze shinza kuvuga ikirundi. Très bien. Byaje gutahurana mu mpande zose nitwarira ko Jean Dodier. Amanane sanzwe mu developer munze ya côté zose web, mobile, intelligence artificielle, internet des objets, sécurité, réseau, tout ça. Très bien. Jewe turi kumwe muramenyereye ni Shadow, turi kuri We Talk Business. Iki kiganiro kizakuba special. Muza kuhakura ubwenge. Hano kuri We Talk Business ni kuri kaminuza nkuko twama tubivuga. Niyo mpamvu twazanya abigisha bashasha batwinjiza mu yindi monde. Novuga monde tuza kuyaga cyane turi base kuri intelligence artificielle. Hari abantu benshi iyo babonye ChatGPT bahita bumva mengo si ikintu abantu ba hano hafi iwacu cyangwa abarundi bashobora, ariko tutaravuga byinshi genda muri Play Store uteresharije application yitwa Sania. Sania. Abadokiteri twese turagwara, turi obligé gukoresha Sania. Turaza kubona ibintu byinshi à partir y'iyo intelligence artificielle. Ok, on va voir beaucoup de choses à rapport à cette application, cette intelligence artificielle appelée Sania. Yakozwe n'abarundi. On va voir tout cela ensemble. Voilà. Donc, on va se baser sur vous comme l'invité spécial venant à l'extérieur du Burundi. Sans toutefois aller trop loin. Prince, vous êtes ici au Burundi depuis quand? Oui, moi je suis ici au Burundi depuis 2021. À 2021, cela veut dire que si je dis Yam, tu peux répondre comment? Tu quoi? Si je dis Yam, Naramuf. Naramuse Lisa. Très bien. Quand même, il y a, donc ils comprennent quand même quelque chose. Voilà. Prince, tu vas nous parler pour de quoi avec donc quelle est la spéciale donc nous sommes sur We Talk Business. Ouais. Donc on parle du business, on parle de donc quelque chose de spécial avec le business, avec le monde actuel. Donc tu veux nous parler en quoi? Avant de parler de Sania, qu'est-ce que tu connais à partir de ce mot Sania? Pourquoi le mot Sania? Ok. En fait, Sania, ça veut dire santé en latin, santé et intelligence artificielle. Nous avons mélangé des mots. Sana c'est en latin, santé, et intelligence artificielle. On a pris AI pour mettre Sania. Wow. Cela veut dire que c'est santé appliquée à intelligence artificielle appliquée à la santé.
Ouais. Donc, si c'est quelqu'un qui entend le mot Sani à la première fois, jusqu'à maintenant, il a déjà entendu que ça signifie santé, AIC, intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. C'est Donc, exactement ça. c'est une intelligence artificielle qui nous aide donc, des choses de santé de cette manière. Ouais, c'est ça. Oh. En fait, Sanya, c'est une intelligence artificielle appliquée à la santé. À la santé. Ouais. Donc, si on dit la santé, c'est la santé personnelle, c'est la santé des animaux, c'est la santé quoi. En fait, c'est une bonne question. Oui. Pour nous, on parle de la santé en général. Santé en général, ça peut être santé pour nous les humains, pour les animaux, mais aussi pour les plantes. Oh. C'est ça la santé que nous parlons. Très important. Donc, aujourd'hui en Afrique, nous avons une personne qui s'appelle Prince, qui est capable de fabriquer une intelligence artificielle qui peut nous aider à la santé. Donc, cette intelligence artificielle, je vais m'adresser à M. Jean-Luc. Il peut nous aider à quoi? À connaître les médicaments, à connaître où se trouvent les hôpitaux. Donc, ishobora kudufasha kumenya aho ibitaro biri, kumenya indwara turwaye, kumenya kwita yuko ukomeye mu cyangwa udakomeye, ibyo bifasha iki? Sanya muriko baravuga ati mbega Sanya yoshobora kudufasha iki? Bwa mbere murumva yuko ni Revolution africaine. Ni Revolution africaine ino Sanya. Ibyo ishobora kuba yodufasha hanini ni gukurikirana amagara yacu. Rifo yuko nko yabivuze tugatahura mbega Sanya ni iki? Ni intelligence artificielle appliquée à la santé. Uvuga yuko ni ubuhinga bugezweho bwifashishije tekinoloji n'ubwenge mvaruganda dushobora gukoresha kugira ngo bidufashe mu gukurikirana amagara yacu. Aha rero ni kuva kuri de la consultation à la pharmacie. Ni kuvuga ko gushika hahandi uri kuriganira umurwayi ivyo ukeneye canke ingene urwaye gushika kuronswa umuti uza kugufasha muri vya bitangorane sana. Donc Sanya c'est un docteur virtuel. Oui. Donc uko wumva yuko wokwiganira umudokiteri, uko wumva yuko wokwiganira umuganga runaka yuko urwaye ukuna kuriya, niko wumva wokwiganira Sanya ikakwishura ikakubwira n'ibi sinzi yuko ariko ntawe. Sanya en soi irafise ama catégorie. Hariho Sanya pour abantu bose, hakabaho Sanya docteur pour les docteurs, hakabaho Sanya pharmacie pour les pharmacies, hakabaho na Sanya yama hospital, ama hôpital n'ama clinique comme ça. Ego ni kuba yo application rero dusanzwe tigo turakorera ko kugeza no munsi hamaze gushika hanze Sanya ku bantu. Sanya doctor turacari turakorana cyane n'abahinga mu bijanye n'ubuganga. Ni gihe nishagira tuzobavuga ntaco muzobabona. Ni nabahinga batari bake bararenganira abadokteri n'abaprofesseurs muri domaine ya santé. Bashobora kuba barenga 50 turiko turakorana. Nihagera ko mu tubashiraho na muzababona tuzobabereka. Rero ni ngoye ko Sanya abantu bose bategeza gukoresha. Ni Sanya ushobora irafise chatbot kujya kwa ChatGPT. Chatbot ni kuvuga ni conversation igiranira hagati y'umuntu ari physique donc n'umuntu nkorano
virtuel ataboneka virtuel voilà je ndamwandikira nawe akanyishura namwandikira nawe akanyishura hazoba hariho rumoye imisiza turabitegekanya kuzoyiransa hazoba hariho rumoye uyishobora kuyibaza ikaca ikwereka umuganga umudokiteri yoshobora ico kibazo cawe hazoba hariho kandi mu misiza gusaba rendez-vous umudokiteri runaka arakubwira jewe nkorera ngaha ushoboye bino nkora umunsi n'umuntu ushobora gufata rendez-vous ugashobora gufata rendez-vous à partir de Sanya urashobora kuzoba hariho amafarumasi partenaire imiti yabo uzoribonako ushobora kugira filtrage ukavuga ngeneye paracetamol ukakibona farumasi n'impande zawe yegereye impande zawe ishobora kugira kuba yodandaza wa mutukeneye hari n'abantu bashobora kubura umuti runaka ugasanga ariko arawigira mu mafarumasi amwegereye dufate ari Ngozi ariko arawigira Ngozi kumbe iyo agenda imakamba ariyo farumasi urimo uwo muti bakaje kugira ngo ntawo hari mu Burundi kandi makamba uhari yari a partir de Sanya yari kuca ubona byoroshe ati imakamba uwo muti urahari ni fisa kamaro kenshi ku baganga barashobora kubafasha gutwita abagwayi babo inyarutse kuko hariho nk'igihe dushoboye byose umuganga ashobora kuba hari ikintu kimucanza akarinda kugenda gusoma ibitabo byinshi ariko avec Sanya ni arayibaza direct nayo ikamwibutsa abaganga kandi barashobora iyo uvuze yuko tuyibaza ikatwishyura umuntu ayibaza mu keke kugeza no munsi Kirundi Gifaransa ururimi rwose ruri kuri Google ni bon tuko turaraba ingene n'ikirundi bigenda neza tuko turabiraba mu misiza gusa uyibaje Kirundi kwishura Kirundi gusa kivanza n'ikinyarwanda no kuvuga kugeza uyu munsi n'umuntu ayibaje Kirundi ntaza kuba perdi yatakara nico twari twaremereye abanwanyi ba Wito Business hamwe na societe Metavision yuko mu bintu dushimikira ko cyane intelligence artificielle irimo hamwe n'ibindi bisata byinshi muzi yuko tugenda turabafashamwo muri societe yacu ya Metavision. Niyo mpamvu uyu munsi twabazaniye kimwe mu bintu mwadusabye muri benshi ariko mugabe ikibazo umuntu acayibaza eske mwatubwiye ko muri aba developer nivyo bintu gusa mushoboye cyane musanzwe mukora n'ibindi bintu bitandukanye musanzwe donc mu developer n'ayandi masecurity donc n'ibindi byose timaniwe kugeza no munsi dusanzwe dufise ama skills menshi cyane rose tutashobora kuyavuga ngo ahanyene guciye amara gusa amasite umuntu wese akeneye site web umuntu akeneye application mobile umuntu akeneye application de gestion naho yovuga ati je nkeneye automatiza ibi bintu gatoya tukiraho nyene uvuze ikintu cyo automatiza ibintu les processus voilà hariho dans notre pays dans beaucoup de pays d'Afrique il y a le problème de la digitalisation dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans les bus, en prenant les motos comme déplacement, si on veut valider des drive license, donc comment tu peux dire en France, drive license, donc permis de conduire, ça nous demande donc est-ce que tu vuga yuko turiko tirimiriza yuko vuba ivyo byose dushobora kuzobibona biri ku rwego ruri digital ibyo byose bizashoboka mu gihe ababa babijeje ushobora kugira icyo badusaba tubafashe n'ibyo hoba igihe ushobora kuba iyo hariho application ya gestion y'ibyo bintu y'ama drive license ku buryo jewe shaka gukomanda permis de conduire mbari ama test na passenger ibiki bambwira zana ama preuve nkashiramo cyanye nuzeya yanje inkuru zihari zikaba digitalize nimba shaka kuyironubera nkapeya électroniquement nibere muhira à partir de l'application hama kuza kuyirekipera ngenda kuyirekipera nyuma bavuga ati kuyirekipera ni après tel jour ibintu byo soja ibyo ni ibintu bisanzwe cyane gose umuntu ashobora gukora ibyo
bo tumaze kuba tugeze ku rwego y'uko umuntu ashobora gukora ikintu nk'icyo application irimo ubwenge ndemano novuga yuko cyangwa ubwenge mvaruganda novuga yuko ivyo ari ibintu bitoya ku rwego tugezeho. Très important. Donc mes chers amis, urashobora kuba uri n'ahantu ukavuga nti jewe ndabona yuko nadandaza ibintu byanje ngira nje mu makungu canke nzomara ukwezi kose atariho ndi, mfise impuhwe yuko ibintu byanje bashobora kuzovyiba, gestion yavyo nzoyikora gute? Nibaza yuko n'aba bantu baba bakeneye ibintu cyo kavuga nti natanze amafaranga ku bakozi, ndakeneye kubona ingene yagiye arakora, ntiriwe ndagenda gushikiya akazi kariko karabera, ndafise chantier ndabona ibi byagiye birakorwa ku munsi ntiriwe ndashikaye gute. Nibaza yuko aba bantu babarondeye hari ibintu byinshi tubafasha byose tubafasha byinshi abo tubafasha byose. Okay, icyo kwiyongera kuri ibyo mvuze, kindi kimwe cyo kwiyongera kuri ibyo n'ikindi icyo kwiyongera kuri ico nuko twebwe umuntu dukoreye itumureka uko nyine turamwerekana strategy yo kuba icyo kintu ciwe cyo mara umwanya munini, niba ko turamugida nk'abantu umuntu aje kubakisha e-commerce iwacu turamugida, abandi kuguza e-commerce bigenda uko, abandi bagenda bigenza uko nuko, bamwe bakoresha ino strategy bivaye n'Uburundi turimo nabo byo kugendera uko. Ibyo turashobora kuba twomuhanura a partir y'ibyo ya experience dufise, kuko twege nitwigoro na gusa ku develop ama solution, turiga na rentabilité y'ama solution. Okay. Bon, je vais retourner chez Prince. Si on dit Sania, est-ce que ce sont les Burundais qui ont quitté RDC pour venir au Burundi parce que Sania c'est uniquement les Burundais qu'on peut utiliser Sania, ou bien c'est comment? Ouais, ok. En fait, le problème de la santé, ce n'est pas seulement les Burundais, ça c'est pas seulement les Burundis. C'est vraiment toute l'Afrique qui a les problèmes de la santé. Et comme nous sommes en train de concevoir Sania, Sania c'est un système de santé intelligent. En fait, notre objectif est de mettre l'intelligence dans le système de santé pour les rendre beaucoup plus flexibles. Et ce n'est pas seulement pour les Burundais, c'est pour en fait, toute l'Afrique qui va bénéficier de cette technologie. Bon, je pense que beaucoup de gens ont... Cela veut dire que si vous êtes en Belgique, en Italie, en OSC, tout. Donc, tu es capable d'utiliser Sania. Office uburwayi, office igitungwa kigwaye, ofisi ikintu kibazo cyari cyose kijyanye na sante, donc ushobora kwitura Sania ikakwishura, ukayibaza ikakwishura. Akandi kabazo, hasabye iki kugira twibagire telefone, kuko beaucoup de gens ont des téléphones. Ufise telefone, ikindi kintu usabwa kugira ushobore kugira access kuri Sania ni iki? Internet. Ufise téléphone, irimo internet. C'est très bien. C'est trop facile, parce que beaucoup de gens, s'ils ont des téléphones, ils ont de l'internet. C'est très important. Donc, ariko mugabo nkagaruka ngira kabazo, nizihe ntambamye muri kumurahura nazo mu gukora aya application, kumbona afise ibintu byinshi ariko arabifasha. Uzi yuko ushobora kuvuga nti jewe ndagiye Imakamba, ndagiye Ngozi, ndagiye Bururi, mugabo chantier yanje iri kirakogwa, je vais contrôler cela, état donc état lowe de cela. Et puis ushobora kuvuga nti ndagwaje cyangwa ndagwaye ariko bativye kunyakira, pour calmer indwara yanje nofata uyuhe muti. Je vous gagne donc muri Sania, je vais utiliser Sania, je vais mettre ici, je vais chatter avec Sania. C'est très important quand même.
c'est très important, c'est très nibaza yuko ni kimwe mu byo Afrika yabikeneye. Abantu nk'aba bakiri bato bafise ibintu nk'ibi bashoboye, nibaza yuko ari kimwe mu bintu Afrika ikeneye. Ariko mugabo let me back, ibi bintu tuvuge yuko mwabyize mu ishure kumengo bitandukanye n'ivyo abandi bize, kumengo nta gisata cya intelligence artificielle kiri mu mashure. Prince, tu as étudié cela ou pas? Non. En fait, de base, moi, je suis un ingénieur en télécommunication. Ok. Et je n'ai pas étudié l'intelligence artificielle à l'école. Ok. L'intelligence artificielle, je me suis intéressé depuis 2021. Je l'ai étudié en autodidacte. C'est ça un peu. Genre, l'intelligence artificielle. Ibintu wize mu ishure, ibintu kumenya iki gisata mu mashure nta kintu cyane n'ibindi bisata baba barongeye mu mwaragiye kwiga twe tuwo tutize. Muri programme twize machine learning na intelligence artificielle yari amakuru gusa usanga ari afise amakredi ku buryo utoshobora kuvuga ati hari ikintu wohava wigayo uza kwapika quelque part. Gusa n'abagizi ba neza baraguha teori de base ushobora kuzokoresha mu kugira amarecherche yiwawe. Kuza kugira amarecherche ntizimira kuko urafise teori de base ubu kurahera. Ego sino ibi byose n'amarecherche supplémentaire umuntu agenda akagira ari hanze y'ishure. Agashobora kwiga kuri YouTube, akagenda kugura amakuru kuri Udemy n'ahandi, gusa kugira arabe yuko mbega bijya ba Elon Musk bakora, mbega nyamba ChatGPT yarabayeho, nimba za Grok zarabayeho, jewe kuti abakoze nibavuze nkuko navuze. Komisariyo tanga kugira iyo dusubiremo kaka ati nabyiza partire ya internet, ati nakonsisa amashura ya naya kuko ndashaka yuko ugasubiramo abo bantu, kuko uyu munsi hari abantu usanga bafite telefone bakagira internet wanashimeze neza, mugabo batazi yuko a partir de cette téléphone il y a des universités, il y a de quoi donc pour instruire quand même. Ndashaka yuko udusubiramo aho kantu kugira uwo ari we wese yumve yuko kuri internet hari ikintu akamaro ndetse akamaro. Ahantu hambere hatagoye ni YouTube irashobora kugufasha ibintu byinshi. We talk business, tujya kwigiraho ibyo ubumenyi bushobora kugufasha mu kwitunganiza imigambi cyangwa mu kumotiva. Tuhasanga abakoresha batandukanye. Ni nkuko hariho izindi channel ziba ziri dediye kuri iki. Ushaka kwiga guteka, hari amachannel usanga bijejwe. Ushaka kwiga ubudandaji, hari amachannel usanga bijejwe. Ushaka kwiga ibintu bya technology, hari amachannel usanga bijejwe. Usanga yigisha technology gusa. Rero YouTube ne urubuga rwiza cyane rwose kandi ruri gratuit. Umuntu wari wese ashobora kugenda akurako ubumenyi. Urashobora gusanga rero n'izindi mbuga, ushobora gusanga amakuru gratuit n'ayandi ari peya, nka za Coursera, za Udemy n'ahandi. Rero aho hose n'ahantu apatire ya telefone yawe cyangwa computer yawe irimo internet ushobora kwiga hamwe ukaronka n'amacertificat. Hanini certificat nibaza niziba zikenewe cyane kiba gikenewe ubumenyi. Ubumenyi nabwo ukabukoresha ikintu naco ukiga ingene ukidandaza, ushoboye kukidandaza naco ushobora gukoresha kubyarira amafaranga. Nibaza yuko kugeza uyu mwanya ivyo tuko turavuga tutariko turavuga gusa, ahubwo nibaze yuko abo tuko turavugana bamaze kugenda muri Play Store barabona Sania, baranayibatse bitari bike, irabishura. Nibaza yuko kamera testimony nibaza yuko trop positif. Barashobora kugenda ku rubuga wezi 3 akaburungu Sania akaburungu Bay, bakagenda bagakireya amakonte yabo, bagashobora kubaza icyo cyose Sania amabarindire mu bandi ayo maversion mashasha ari inyuma kugira ngo tuyarekurire. Tutagiye kure mwabajije ikibazo naho makirenganye gato tubega intambamyi nari kuhapanda kidatsa kwa hivi
intambamyi ntizobura kugeza uno munsi on est deux. Vous êtes deux. Turi abatekinisiye. Ok. On a besoin quelqu'un ashobora kuza kwappuyer du côté financier. Tu dis que vous êtes deux. Oui. Mais vous travaillez dans le côté technique. Oui. Ah, mais le projet de cette manière ne demande pas uniquement deux personnes. Donc, mbambona yuko mukenera les agents marketing, mukenera défaut économique, donc financièrement. Tuvuge ikibi byose muri kumurabishikako. Aya makote abiri mvuze atari mufise. Kugeza no munsi nubwo yuko uburyo dukoresha iby'iwacu. Okay. Dukoresha uburyo bw'iwacu dufise mu byo dukora byose. Marketing murabona ni turasira tu administration technique marketing tout on a turi babiri turabyasira byose turi babiri fatiga yego ariko ntaco tuzoshika aho tutegerezwa gushika iducika intege gusa abantu batwizere dukorane ndazi ibintu byose bizogenda neza. Alright. Kuko ikintu kimwe mu ntambamyi zihura n'abajene ba Afrika, ils ont des projets, ils n'ont pas de financement, donc bakaca bacika intege. Ikindi naco les projets bazitangura après avoir finalisé l'école. Donc ivyo la majorité déjà qui font des études dans les années passées, donc 1990 combien 2000, bari bafise icyizere yuko bazokora ibikorwa a partir y'ivyo bize. Donc kwatariko babisanze bari muri déception. Bamaze kushika muri iyo déception, barelaboye des projets mais ntibashoboye kuronka des financements. Donc tusanga abantu bigiwe batabona iyo bariko barava niyo baja. Niyo mpamvu bencherezame iyo tuvuze inzahabu sizijya gusa turinda gucukura ahubwo izijemba numva na matara na n'inzahabu zindi tuba turoze tudacukuye, tuba twumva ibintu twabishigikira, tuba twumva kameme ibintu twabifatana n'inguvu. Les diaspora, les banques, les quoi. Donc c'est très important quand même. Abantu bakora marketing, abantu bafisa amafaranga babucyo bayakoresha. Les amis, il faut investir dans la jeunesse. Ibaza yuko quand même. On va mettre votre contact. On va mettre donc s'il manque votre contact, il faut venir ici sur le bureau Metavision. Il faut nous écrire sur le Top Business. Donc, nous sommes ici pour vous. Donc, ça sera très important quand même. Ni twabona igikorwa cyabaye développé, tukumva umuzungu ariko arakora, tukumva Amerika ariko arakoresha ChatGPT yakozwe n'umurundi, tukumva izindi zose barabaye depute naza ahubwo ariko arakoresha izindi quand même. Comme ça bizotuma n'abantu bavisite Burundi bavuga nti hahandi hava za Chavien. Wow. Donc, Jean-Luc, avec Prince, qu'est-ce que tu peux dire avec ce projet Sanya? Oui, Sanya, c'est une révolution et nous avons besoin de gens pour nous accompagner. Et nous sommes heureux parce que nous avons des docteurs qui nous accompagnent depuis là où nous sommes. Ils nous aident beaucoup dans tout ce qui est déontologie, et tout ce qui est fonctionnalité qu'ils ont besoin. Nous avons aussi besoin des gens qui vont nous financer en fait. Parce que c'est un grand projet et ça demande de l'argent. Et jusque-là, depuis le début, nous sommes en train de travailler avec les fonds propres et nous voulons aller beaucoup plus. Nous voulons arriver à l'échelle mondiale. Et c'est pour vous qui nous attendent, qui peuvent nous aider et qui peuvent nous faire arriver là où nous voulons arriver.
C'est un peu ça en fait. Très bien. Jean de Dieu, Prince avuze ko mu bintu bikenewe kameme bakeneye abantu babafasha financièrement bakabafasha kugira projet yabo ishobore kugera ku rwego mpuzamakungu. Turiko turarangiza ikiganiro cyacu, nibaza yuko uwo ari we wese kameme ira deja vu icyo bashoboye, yamaze kubona icyo bashoboye. Aha ku isi rero abantu ntibakunda umuntu donc iyi physique, bakunda ahubwo ubushobozi buri mu muntu. Ikintu cyatuma Yesu bamugendanira ntiyari kubera yari aberewe cyane, ntiyari kubera yarahagangutse cyane. Je nizera yuko baba bamugendanira kubera ubushobozi bwari muri we. Natwe tumva yuko iyi project twoyigendanira, twoyigira iyacu kubera ubushobozi muri abantu. Donc akaja mu kanyu mwohereza abantu wanyu ba We Talk Business n'abagiye gukoresha Sanya mu minsi yose. Ikintu twavuga nasa nk'ushimika kuco twagiye tuvuga kuva kare. Kugeza uno munsi turakeneye abafatanyabikorwa. Turakeneye abafatanyabikorwa, umwe wese yuko twafatanya ibikorwa ushobora kuza tugafatanya urugendo. Hama bavisite wezi 3 akaburu Sanya, akaburu Bay, bagende visite cyane abarundi b'iwacu. Kuko ni revolution africaine, ni revolution y'u Burundi. Iki ni caba trend ejo Burundi buzokwambara ishusho nziza. Hama bagende barabe epfo mu kuboko k'ukuryo hari akabuto kariko akayikoni ka WhatsApp bashobora kwakirikako bakaca binjira muri communauté y'abakoresha Sanya bose, canke akatwandikira kuri 69 plutôt 69 65 16 69 69 65 16 69 69 65 16 69. Atwandikiye turashobora kuca tumushira muri communauté ya Sanya. Ari umufatanyabikorwa partenaire ashobora kutwandikira hama tukiga hamwe ingene twashobora gukorana, byose birashoboka. N'uwoza nk'umupartenaire kuri kote marketing nawe nyene tsamuha ikaze tuzumvikana mudarise twokoranamo nta kibazo na kimwe. Hama n'ubundi nkuko mugenzi wanje yabivuze, reka dushime nterega ko tubashaka ku mugaragaro. Tutafise abadokiteri barenga 50 bariko baradufasha kuva hasi kugera aho tugeze ino munsi. Baradufasha mu kutwereka kusora bino genzuku iyi produit muyisore kimezuku tumaze turegre bino ukunuku. Abo rero turabashimira cyane gose. Nihagera yaho tubashira ahabona, tuzabashira ahabona mubabone. Abo turabashimira cyane gose, Imana ibahezagire. Ino munsi mumbe yuko tutatamba twirorera, turafise abahinga mu buganga bariko baradufasha. Yego. Très bien. Prince, Jean de Dieu vient de nous dire beaucoup de choses qu'il faut visiter Sanya sur le site web en fait d'entrer dans la communauté qui utilise Sanya. Il a déjà même donné nos contacts pour ceux qui veulent, beaucoup de choses. Donc, pour finaliser, quel mot pour finaliser que tu peux dire à la communauté de Talk Business et même d'autres personnes qui vont voir cette vidéo après. Ok, merci beaucoup. En fait, parce que nous sommes dans une chaîne YouTube qui parle de business, j'aimerais au moins vous parler de l'opportunité de business en intelligence artificielle. Soit business, les gens du business qui utilisent l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire sont nos données. Et pour avoir de bons rendements, il faut avoir des données, ou soit il faut avoir des décisions qui sont basées sur les données. Le business n'est pas quelque chose d'hasard. Le business est guidé par des décisions. Et si vous faites de bonnes décisions,
vous allez avoir des bons rendements. Très bien. Et pour faire des bonnes décisions, il faut utiliser les données qui vont vous guider. Et utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les mondes de business, c'est une opportunité pour tous les businessmen. Je peux prendre un exemple dans notre domaine de la santé, oui. Sanya par exemple. Nous sommes en train de permettre les gens d'être soignés d'une manière rapide et efficace. Oui, oui. Et à partir des données que nous avons, on peut arriver à prédire que dans telle date, ou soit dans tel mois ici, il peut y avoir une épidémie. Et c'est à partir des données qu'on peut arriver à prédire cela. Oui, oui. Et c'est de la même façon dans le domaine des business aussi, dans e-commerce et tout ça. Disons par exemple une personne qui travaille dans le domaine de e-commerce. Avec les données, pour permettre à une personne de consommer beaucoup plus dans votre plateforme, il te faut un système d'analyse des données qui va permettre de recommander à la personne là des bons produits pour lui permettre de consommer beaucoup plus. Et si tu as une application mobile, tu peux lui envoyer même des notifications pour lui dire il y a tel produit qui est en promotion. C'est là, tu ne peux pas le faire au hasard. C'est grâce à l'intelligence artificielle, aux analyses de données, que tu peux arriver à faire des prédictions. Et comme vous le savez, proposer à une personne un produit qui lui intéresse et à bas prix, soit avec une promotion, peut lui permettre d'acheter les produits. Et s'il achète les produits, vous augmentez les marges. Okay. C'est un peu ça. Utilisez l'intelligence artificielle pour tout ce que vous faites dans le domaine des business va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps et de gagner beaucoup plus de revenus. Oui. C'est un peu ça comme une petite recommandation que je pourrais recommander. Très bien. Twakoranye ikiganiro cyiza mwakwiye ibyigwa byinshi kandi bikomeye bizobungura byinshi. Tugiye gukoresha Sanya ku rwego rukomeye cyane kandi igiye kudufasha byinshi cyane rwose tutayatuzi. Hariho n'abatari bazi n'izindi yuko na intelligence artificielle ibaho, hariho n'abagiye kumenyeraho uyu munsi yuko intelligence artificielle bagiye kwimenya a partir ya Sanya. Donc shimira abatumire twari turi kumwe kuko turakorana ikiganiro, mwahigiye byinshi, mwahubiye byinshi. Ndabashimira kandi nizera yuko n'undi munsi tuzabatumira mutubwira yuko Sanya ishobora kuba ikoresha mwatangaye kumva muri za Botswana za Nigeria bariko barayikoresha. Nizere yuko tugiye kubona iki gikomeye cyane rwose a partir y'urwaruko rw'i Burundi. Twasezera abantu ba WeTalk Business kandi tubifurize ibihe byiza, kwiga uhoza ko nibyo tubifuriza iminsi yose. Ciao ciao.